ndabaramukije mwebwe mukurikiranye Rejema TV. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe twabarondereye umutumirwa mwiza cyane mubona kuri kamera za Rejema TV. Tuba tumakanya atwibwire. murakoze kubika hama jewe ndi muhasanzwe ariko yagiye ubuntu n'Imana ku mazina abavyeyi banyise Nshimiyimana Jean Marie, ariko kuko nagenda abana n'abantu bantaziriye John muga John niyo ya Jean urumva na préfère kugumana iyo Jean iyo Marie ntaco, donc rero ugomba kumpamagara John ya nigezina. Okay, John nkuko tubibona rero turabona afise akantu hari sinzi nimba yaravuye ku isoko navyo ngeko agomba kubimenya nimba uri umusore John uri umuntu ukimo Jean Marie. Jewe sinkiri umusore, ndubatse sumudamu umwe mfise navuga ngo maze amezi ashika kuri 4 aja muri 5 nubatse uvuye mu bigara by'abasore. Yego cyane. Okay, twagomba rero dusangire na John ku bijanye n'urukundo. Donc turi bona abantu benshi bakurikirana Rejema TV nk'abajene n'abandi bagamaze gushika mu ngo hari bibagora, ariko aje kudufasha. Mbega muri fiançailles yawe ko mbona washatse ukiri muto abandi bateba kurongora kubera abagishaka uburyo sinzi wo ko wabige ibanga ryagutumye ubwira Maria Jacques kare nuko rufite uburyo bwishi wari wateye inda byagenze gute? Oya jewe ndi umukristo sinateye inda, ahubwo ni ikintu cyose cyamagiporekera mu mutima w'umuntu ugushaka ukushaka rero kuratuma umuntu agera ku bikomeye. Ikindi naco umutahe mukuru burya umuntu agira nuko abafise abantu. Yewe sinovuga ngo nuko nari umuntu afite amafaranga menshi, ariko novuga ko ari aba bantu bankikuje Imana yagira girampuza abana bariya bampamagara ngukoraka kurangira karaka ibyo ukaboneka. Ikindi gihe maze gupresenta icyumviro barambara turagushigikiye ha muri bigenda neza cyane. Okay, dukunda kubona rero Maria za kino gihe mushobora kuri Facebook bikaba biraciyemwo mugabura kuri WhatsApp muri groupe runaka cyangwa Instagram n'ahandi. Wewe mu byagenze gusugira ngo kure n'uwo muntu? Uwo muntu je twahuriye Instagram, twahuriye Facebook, twahuriye kanatsinda. Sinari umuntu cyane akoresha izo mbuga, ariko n'umuntu twakuranye iwacu ni wabo ni nk'imetero zicamo ni metero 150 urumva. Yego mwaye muzi na nyomfe sija ndi biba byagiturumbuka umuntu murahuye mugatumira Maria bivuga ko na fiança yanyu yamaze igihe kireke canke ngo amaze kumubwisha cyumviro ubumaze gukura. Fiança yacu yamaze igihe kireke rwose ko ubundi twabana nk'abavukana ko twarabana hama tukanasengera hamwe. Wewe yaje kumusanga aho sengera mu nyuma, ariko umutima akambamwo, ariko sinse ico cyumviro kuko igikorwa twabamwo ko twakuze mu muryango w'abantu bahimana, igikorwa twaba turimwo byo kuririmbira Imana, byo kuvuga ubutumwa bwiza, byo gusenga, ni byatwemerera kuja muri copinage. Bituma rero bifata umwanya muremure kugira ngo bizomvemo. Nabimaranye hafi imyaka irenga 4 ndamubona araza, donc iyo inesiyo nabimubwiriye, ariko narabigendeye muri jewe imyaka 4 atarakizwa wewe, ariko mu nyuma araza arakizwa. Amaze gukizwa iyindi myaka ishika 8 ntaramubwira, ariko biri mu mutima. Araza muri korale turabana uko mugabo imyaka uko yagiragenda niko byaje nka gerageza kubaza abantu bankuriye tineske ko numva ibintu mu mutima none no bigenza gute kugira ngo ndabimubwire. Mu nyuma rero nibo byarashitse ndamubarira, murumva byamfashe imyaka myinshi cyane kugira ngo ndamwice. Mubasanze waracerewe? Oya bakubwata abandi baramaze gupropoza ndi kumwe n'undi muntu ngo kubyumvira ko cyangwa kugora kubwira ataya ntibikunda. Kubijanye no gucererwa nibaza yuko je navuga ati nimba ari uwanje, nimba ari Imana yangeneye azo friend of friend azoba uwanje, kuko yarakundanye n'abandi bagakundana ndababona bakagana ndababona nimba mu mutima mwe nkavuga ati uyu muntu ndarindiriye nimba ari gwanje, nimba ivyo ukuntu namukunze ukuntu byanjemwo, nimba ari ikintu cyazanywe n'Imana muri jewe, uyu muntu ndafazo buri wanje ndatekana ndaguma kandi agendana n'abandi warashaka bagenzi banje mugabo
riguma ribanga riri mu mutima. Okay, nk'umuntu rero wari usanga usenga ukijijwe akenshi turatugora kumva ijwi ry'Imana nuko Imana itubwira hari tuvuga ngo yatubwiye mu ijambo ry'Imana asomya hangiye kubigenderamo ndavyaplike hari gihe turota hari gihe tugira inzozi nta kintu c'ikimenyetso wogera ubona mutarayimubwira ko ari kumwimvamo gusa kumukunda. Mu bisanzwe hariho uburyo butatu Imana igenderera abantu. Hariho ibyo ushobora kubona mu nzozi, hari n'ibindi yereka ushobora kujamo nk'uburakanuye gutya ukabona imaje zari ziri imbere yawe kurabona zahindutse Imana ikuzaniye iyindi filime y'ibindi bintu ubu uri kurereka. Hariho n'iyindi façon urongorwa ukumva ko wemezwa mu mutima ko uwo muntu ari wenyine. Rero jewe haba mu ndoto naramubona mu ndoto byaraje muga mu nyuma ndagirwa kwemezwa cyane kandi ndagerageza kumugenzwa nza gusanga ari uwo muntu mugabo sinamwerezwe ngo ndamubone imbone ibintu yako aha kuri novuga yuko ari muko kwemezwa no kumukurikirana nkamenya imico yiwe n'ingeso ziwe kuko akazuru kuko kurazi kugahenda kinyuma karatubesha kenshi n'ibyo nkuko bivuze ariko nagomba kubaza mbe mumaze kumubwira ico ciyumviro bese twara igihe kingana gutogera mu bantu maze kumubwira ico ciyumviro mbisanzwe nta gihe kirekire cyaciye ariko naho nyine byagufasha umwanya kuko urumva ko twategereza gusa twipanga tukarondera ubwo buryo tukarondera n'ukuntu byoshoboka nyine cyo byumva ibintu. Okay, hari ukuntu rero abantu twinjira mu bintu mbere ubona umenga nibyo akenshi abantu bagiye tugana na project wamara kwishikamo kamara guhomba nyuma y'imisi ukumva vraiment vuga ati sivye Imana yarambwiye na kare narihuse na kare abandi bose nari kuja kurondera wowe mumaze kubana nawe. Okay, ya misi mwamaranye muri kumategura mariage ubera n'imisi mubanye wabonye mu byukuri inzozi zawe warazisitse ko canke byo weretswe n'ibyo umutima wakwemeza byabaye byo kuri canke ntawe wigeze uvuga ati naribeshe. Ya mu bisanzwe iyo ugenze fiançailles ndende nk'iyo ugataka ugafata ingingo inyuma y'iyo myaka yose ugafata ingingo yo kuvuga ngo uyu muntu reka ndamwambika impeta antuka ico kintu gikora ari uko wamaze kumva ko ku mutima ubu muzi umubona ubona ko ari ibintu by'inzozi zawe hanyuma ugaca ugira rero iyo ntambwe yo kumwambika impeta ari ry'ambaye yaje ibaye umaze kwinjira mu buzima rero urumva ibyo twahuriyeyo n'ibyo ushaka kumenya cyane je vraiment nta erreur nagize yego nakubise ko kabisa sinateye nk'ubuhusha nateye nk'ubugeme. Imana yaguhaye wowe warasengeye kirekire Imana ibishimigwe ariko nagomba kukubaza mbega nta mbogamizi wahuye nayo muri ico gihe kuko wowe nubwo utamukunze ngo donc yamukunze ugatiba kumubwira abandi bakobwa kumbure baza mu mbavu bakwiyegereza kuko ati umuntu ngira ngashaka kuba kineye urukundo cyangwa ashaka kuba nkunda mu bimenyetso cyangwa bakabona bikubwiye donc urugamba wagwanye nago muri ico gihe kinigana no mutima gwati ivyo mutima unyemeza ndazi ko ari byo none mugabo ndabana abandi bantu bari kubaraza kandi bo bakerebutse bataha beza ugomba kutubwira urwo rugamba wahuye nako. Mu ncamake nagomba kukumenyesha iki kintu mu bisanzwe hariho mu bintu byose hama hariho kimwe na bibiri. Ikindi naco nakubwiye yuko mu byo generaba ntaraba akazuru ngiraje kuvuga mu kirundi cumvikana ubwiza bw'inyuma sinaraba umuntu ngo ni mwiza canke ngo afise taye canke ivyo bintu byose nabigwiza na zero gikuna raba namigomba kumenya ati uyu muntu muri we donc ingeso ziwe urumva nico gituma nashimye gutwara uwo muntu abo bandi uvuze baraje ni benshi cyane urugendo w'imyaka kuva nkiri umuntu umuyabaga gushikangire imyaka afite umunsi nibaza ko ibyo bibazo umuntu ahurana donc abasore benshi barahura nabyo nanjye nari umusore kandi uko byari bimeze kose ya naraboneka mu bandi baraza bari bahari mugabo nkamenya ati jewe nshingiye kuri iki kiza kunyuma ntibwanshitura ariko urabona ari haje nari nirerekeye mwani majana. Okay, wayi wararerekesheje n'Imana ngira ngo vuga ati Imana udushungiye nimba ari ujyari wanteguriye tubane bimeze neza. Akandi kabazi ikindi naco n'ubuguru ntibwari bwinshi kuri wowe no kuri bo cyane kuri si tu kuri jewe hanini reka nivuge ubushuhe ubona ko muri ndamye kumva ngo afite ubushuhe abacha ego jewe ubuguru ntibwari bwinshi bivanye n'ukuntu n'ubuzima nabayeho
donc ngiye muri ivyo gasha biba birebire ariko ubwo ntibwari bwinshi kuko je nari wa muntu akora ibikorwa byose donc mba ndi muhira ndiko nkora ibikorwa by'abigeme bakora guteka ugasekura sinzi ko ku masekura twasekura ariko guteka gukoropa kubura guheka umwana bivuze ko umwana ushaka kumuheka byo neza cyane n'amarembo ibahaye nk'amahasa umwe wo mushira ngo nta kibazo mufise kuri byose wari ubizi amarenje nkamesa kandi umuntu w'umuhungu urumva nta mwanya nari mfise ishure ibyo bikorwa byo muhira n'ibyo byo kuri ku rusengero urumva nta mwanya nari mfise wo gutakaza nagomba kubaza rero impamvu yatumye inzira byose ubigenderamo ibanga wakojeje n'irihe ushaka kuvuga ati ni Imana nize ko turayivuga turanayizi ariko kumbe hari principe wari ufise icyago tumwita donc ntiwateye inda ngo tuvyumve kandi mu byo watubwiye ntiwagiye no mu biyayura moto ngo ugendane n'abandi bagenzi baguma muhira keshi kandi tuzi ko bagukritika bavuga ati no muhungu arikoza amasahani no muhungu ari mu bubiri kwa nyina donc wewe nirihe banga wakoresheje ijya gutuma ibintu bikora ni indero y'abavyeyi cyane mucamake nibaza nta muhanga nta muhinga kuko abavyeyi baragereza kurera umuntu agerageza kwigengesera mugabo ibigeragezo bikaza ari byinshi ugasanga umuntu ari ahantu yatakariye ariko jewe nibaza ntagerageje kuvuga byinshi nibaza ko naho utari wanse ko mvuga Imana ntiwabyanse mugabo wacikacishijemo nokubwira yuko byose ibyanshikiye byashitse ibyo nashitseko ni Imana narasenga Imana haba Imana irangira n'ubuntu nagiriwe nta buhinga burebure n'ubuntu nagiriwe. Okay, twagomba rero mu mbere ko turangiza biragaragara neza iyo washatse neza bashaka ngo umuntu asirugo iyo yavyibushe asa neza aratagase murabibona kuri kamera asa neza twagomba rero mbere ko turangiza ugire inama ugira abajene bo muri no miss bari donc bari ko bitegura urwo rugendo canke hari gihe umuntu avuga ati je imyaka ndafite ndayikwije canke akavuga ati jewe ndafite amafaranga afise akazi ngo onfete abantu bafise ubwoba bw'urugo wowe nagomba kubantuza neza boro uburyohe bw'urugo iyo nzira ni nyabagendwa cyane. Urakoze kumbaza ikibazo cyiza cyane nabona kubwire ko iyo nzira d'abord je nagomba kuza n'ubugira n'ubushinga intare gatoya hari abantu benshi bazabambaza ngo iyo utaba wari ufise iyo mpeta ku rutoki ntitwokwemeye twarongo yego birumvikana ngo wagize mariage ukiri umwana ukiri mutoya ngaho jewe nabona kubwire ko abantu benshi donc n'ubwoba gusa abantu bagira ariko jewe igikuru numvise ko no kuba ku rugo rw'iwanje hakiri kare kugira ngo nzibire donc ntarononekara. Ikindi naco numva ko muri jewe nyene bikwiye kuko ningingo umuntu afata hano kuva ko muri wewe bikwiye ko ukora ico gikorwa rero aha ko nagomba kubwira abajene benshi byukuri inzira ni yabagendwa inzira haruye namaho cyane nahubwo nabonye benshi baratinya baba ngo nugira mariage agaporo n'umukobwa ndosaba kubona anyegera ngomba kubanza kugisinka ryo ushaka ubuzima agaproja mu busore ukabona ko yarengeje vraiment imyaka y'umusore wanashaka reka rinja mu myaka 40 ibusaza mugaje nkimba ati nene namara kwiza 40 ndoshobora kubyara umwana ndamurere agire mariage nyishobora gushika mu rubanza rwiwe ndamuvugira ijambo ariko birumvikana kindi naco John mbwira ukuntu umuntu ashaka kurongora umugore gaca yicara mu rugo agashira mu byo umuntu ataruhiye doko umugore ashaka nta kintu yaruhiye ni makiyaje gusiga inzara gusokoza imishatsi ivyo gusa ende mu mubiri mu buzima bwose ga John ko abagore tuzi ariko bameze karactère z'abagore no kwicara gusa mon frère nagomba kubwire ko ibyari magera byarageruye gusanze mu bihe byahera twarabona iyo umudamu agize mariage wamenga ashitse mu bwami agiye kwamikara igikorwa ciwe nyamukuru kwari gusokoza umushatsi kwisiga nyine kugorora inzara wewe akaba ngari wo kuvyara gusa ibisigaye se naka akaba ari we ebana amenya tout de A à Z rero uyu munsi abadamu bubu ntibakimeze nka babandi bakera kiretse ko nakera hari habakora mugabo wino munsi bo ni presque nka bose kuko uyu munsi ubuzima bwarahindutse isi tugeze ko uyu munsi yerekana yuko hari ibintu bigoye
donc ubuzima kubaho bigoye rero uyu munsi abadamu no munsi no kubasagara abana beza bakora business barakora ego donc gituma kiba igihumbi mugabo kikaza ari kizanye n'umudamu agiye kubiri yashu uri umugabo urakiye ngo kavuga ati uyu muntu ari super rero abuno munsi barakora cyane donc umugabo arasohoka umugore agasohoka mugahurira hamwe bagahuriza hamwe yego nimba ari igihumbi yaronse nimba ari bitanu waronse mugashima ivyo okay ubu uyu hariho abagore baba badafite akazi bemera gukora udukorwa two mu nzu agateka agakubura atandi kondera umuyayi arara mu rugo agavuga ati nkeneye umuboyi umuyayi umwana amesa wundi arateka ubu hari abakobwa bamaze gutahura iryo banga cyo kuvuga ati iri faranga nsohora nk'abakozi babiri reka ndondera umwe irindi naryo byo mu muryango bariho nibaza ibyo bifatanye n'uburyo ariko ata buryo ufise nta kintu cyo kuruhande nta n'umuntu rero tugera turongoye rero tukiri bato turondera abakunzi ikindi naco je ndakunda ariho amadocumentaire murandaba nkara ubuzima ngene abantu baho hanze y'igihugu babayeho surtout za Europe ugasanga ni babiri mu rugo nta mukozi kandi bakabyara umwana kandi bafise amafaranga mu nkabo ugasanga nta mukozi bagira barabyara umwana agakura bagashaka uyundi n'ubundi kandi ubuzima bukagenda neza byose baravyikorera none utari kimuga wacitse hari n'abacitse amaboko babikora bakora ibikorwa ubushinwa n'ahandi murambona meme de maçon bubaka habona meme n'abandi ugasanga arakora akoresha amaguru gusa nta maboko afise rero ufise amaboko n'amaguru uteza gukora kuko n'ubuzima bugomba gutera imbere umuntu atembere kuko yakoze okay Jonathan rero inzira ni nyabagendwa abasore muze tuve hariya kwari turi kumarigara dushaka ubuzi dukore abakobwa n'abahungu twese ubu turangana tugomba gukora turagomba kugushimira cyane rero ukuntu witavye ubutumire bwacu nibaza ko n'ikindi gihe tugutumira uzoza canke gira ngo kumbure bikunze na mugeni tugira dusangire donc ubwo rukundo utubwiye tubibone tubasange muri kumwe ngo dusangize ubwo buzima rero shishikariza kubwira abakunzi ba Jama TV ko mugomba kugira subscribe mu fyonde ko kazogera nakajya kandi ko haruguru mu cyo ufite ndagira ngo ikiganiro kije kibashe kubashikira byihuse comment turayikeneye kugira ngo tubwire icyo tugomba guhindura nizo kokosora murakoze naho butaha I never made it but I know what it takes